Mbega isuku ku mukenyezi rimaze iki mu rugo? Ego. Hari abantu baba bibaza ngo isuku ngo nibisanzwe. Mbega isuku d'abord isuku niki? Banza umenye ngo isuku niki. Hama ikindi nacu umenye ngo rimaze iki, mbega rirashobora kumfasha mu rugo rwanje. Ninagenda afise isuku kubaka rizogira ico rimaze. Shalom shalom nshuti bakunzi ba AKAGOHE2 TV, twongeye ko baramutsa tubifuriza n'ibikorwa byiza aho muherereye hose. Reka tubabwire yuko tudahengeshanya kubaganiriza, tudahengeshanya kubiyumvira ko turongeye rero kubaha ikaze mu kiganiro akagohe. Iyo tubabwiye ikiganiro akagohe tuba tushaka kubabwira yuko ari ikiganiro akenshi gifasha ugwaruka canke abasanzwe bubatse kugira ngo bashobore kubaho neza, kugira imibereho myiza, kugira ingeso nziza mu ngo zabo. Singo gusa ariko n'ubundi buzima bwo hanze turabukorako. Nuko rero mu kiganiro c'uno munsi rero akagohe tuza kuvugana kuri sije ivuga ngo mbega isuku ku mukenyezi rimaze iki mu rugo? Ego. Hari abantu baba bibaza ngo isuku ngo nibisanzwe. Mbega isuku d'abord isuku niki? Banza umenye ngo isuku niki. Hama ikindi nacu umenye ngo rimaze iki, mbega rirashobora kumfasha mu rugo rwanje. Ninagenda afise isuku kubaka rizogira ico rimaze. Nuko umutumire wacu muramubona namwe ingene yamashajije, ingene asa neza n'umugwa neza. Reka tumwakire. Mama Haure ndakwakiriye. Mahoro neza Jiji, urakomeye? Yego n'amahoro. Muhira mwasize bakomeye? Yego. Kubera iki wamushajije Mama Haure? Ninda kwambika, ninda ari umustiliste wawe. Babimenye kugira n'abandi bazomuronde. Ni jewe nyene. Nukuri? Warigeze kuba wambika abantu canke biri mu maraso gusa? Kubera ndadandaza ibintu by'impuzu, ndadandaza amabiju, inambara byose ndabidandaza, n'impuzu nk'izi nazitorera modeli bakanshonera. Wow. Barikora dukurikirana rero murumva yuko Mama Haure abikora byose. Amabiju byose mwana nambaye amasaha. Ni jewe nabidandaza. Urumva ko usanzwe ubikora. Ni biri mu maraso yawe. Yego. Nuko bakaba babikorera he kugira ngo tuzohicishe. Murabona hajya hari kuri Boulevard de l'Ipron. Hajya kuri Shama. Munsi y'ahahora Econet reo. Hajya hafi ya Maribu. Ku bandi batoba bahabona neza. Yego, urumva rero karibu. Nukuri. Tuzohicisha. Tuzohicisha. Nukuri tuzohicisha. Nuko rero reka rero ndaguha ikaze mu kiganiro cacu. Urakoze. Hama mbere yuko tunatangura ubanze dusengere. Nta usa nawe muremye w'ijuru n'isi, nta uringaniye nawe. Uri umwizigirwa kandi uri umutabazi mwiza. Utugirira neza buri munsi kuko ari we mugambi wawe ufitiye abana bawe. N'ubu ndabizi neza kuza kutugirira neza muri kino kiganiro. Iyo tuvuga ntituvuga ubusa kuko turi kumwe na Mpwemuyere umufasha mwiza uyabaza iby'abana b'Imana bakeneye kugira ngo bafashwe muri uru rugendo. Duhuriramo n'ibitunaniza byinshi, duhuriramo n'ibitugora, ariko hamwe nawe Imana yadusezeranije ko tuzonesha. Ndagushimira rero Mwami Imana ko nubugiye kubana natwe, ibyo tuvuga byose bikaba iby'ikimazi. Ushimwe kandi wubahwe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen. Ego ijambo numva nohera ko notangura nkakubwira nti ko haje. Ego nabandi ba mama bashobora kuba bafite umuhamagaro nk'uwo wawe bakwigireko. Bumve yuko hariho ibintu umuntu abatekeye muri we abakeneye gusangiza abandi. Mugabo akaguma agirane acika intege. Ntibacika intege. Nibahaguruka umwe wese arafise ikintu kiri muri we. Imana irafise ukuntu yadutekeyemo umwe wese ikintu ashobora gusangiza n'abandi kugira ngo ashobore gufasha abandi. Ego. Uhaje cyane rero. Urakoze Jiji, urakoze cyane. Ego. Nabo abavyeyi nabo bose bafise ingabire, ni byiza ko ingabire uyikoresha. Kuko burya mu kintu tuzobazwa nitwashika imbere y'Imana. Ingabire twahawe. Bazikoresheje gute? Kuko ingabire ntabari gwawe. Abari yo gufasha abandi. Hariho umukozi w'Imana Miles Monroe niwe yigeze kuvuga ngo abanyabwenge benshi ntibari mu isi, bari mu buburi.
ngo bari mumva barapfuye kubera bapfuye ivy'Imana yabashizemo batabitanze. Ubutunzi rero buri mu masimetiere, ingabire nyinshi ziri mu masimetiere, amaproje menshi ari muri simetiere, kandi Imana yari yayatanze ngo abere umugisha isi. Rero umuntu vraiment afise ico yawe n'Imana atari ko arakoresha afise urubanza imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Nuko rero reka twinjire mu kiganiro nyezina. Nari nababwiye ngo sije y'ikiganiro cuno munsi iravuga ngo mbega isuku ku mukenyezi rimaze iki. D'abord isuku ni iki? Hama ikumariye iki mu rugo rwawe? Nuko hariho abantu benshi baba bibaza ati isuku ni ry'abakozi. Tiyo maze kwangaje umukozi nkaba afise umuyaya n'umuboyi mu nzu, aho barabibona barabitunganya. Ikiba kindabajeho no kurondera amafaranga y'umuryango kugira ngo abana baje kwishure hama nshobore no guhemba abo bakozi. Ugasanga umuntu umukenyezi aratashe nta birebire, ntagiye ntaravye kuntu naho yose ngo ibintu bimeze gute, ababona ahubwo acashika tukabakozi kweri bimeze kunuku ariko ataco ashobora guhereza amaboko. Nukuri rero uno munsi tugiye kurabira hamwe mbega isuku rimaze iki ku mukenyezi, cane cane umukenyezi yubatse. Mama Kaure ndazi ko afise vyinshi umuntu akuravye acabona yuko ufise isuku, ariko bidasigura ko umuntu asa neza ku mubiri ko muhira usanga bisukuye. Hari usohoka ayaka ariko gasa muhira wahabona gute? Muhira hasa neza cane, hariho agasuku. Ego bro, umuntu wankisazi ndazanka brema nankisazi n'umutima wanje wose kuko zirajena na periode iramereye nabi. Kuko ubwo umuntu zitambatamba birajena. Reka re nkubwira ndazi ko ufise byinshi byo kubivuga. Umviriza isuku bwa mbere bwo n'ubuzima. Isuku n'ubuzima. Umuntu atagira isuku nta buzima agira. Ngo yino nukuri nta buzima afise. None kandi akwereke isuku ni kuvyo twambara, isuku ni kuvyo dufungura, isuku naho twicara, isuku naho turyama, isuku naho dutekera, isuku naho dukorera. Isuku umva none atari ubuzima. Urumva isuku n'ubuzima. Umuntu atagira isuku umva abari expose ku bintu ku ngwara, abari expose abari kibazo no kuboba abantu. Ari bizarre mbere. Abantu baranashishwa. Yego. Nukuri? Jewe nukuri hari abantu duhura. Ntabwo none uyu muntu ndamubwire gute. Ukumva AKAGOHE2. Ukibaza none bigenda gute? Ariko hari n'ababangira bafise akagwara ko AKAGOHE2. Jewe hari ivyo mpora numva bavuga ko hariho ingwara y'igikakwe. Ijya ngwara y'igikakwe iva ku isuku rike? Navyo birajamo. Okay. Urumva hariho c'est vrai abantu bafise ivyuya donc bimeze uko. Mugabo umunyesuku aragwana. Umunyesuku aramenya ngo hariho amasabune afasha ku bantu bameze gutyo. Hariho indimu. Urumva indimu ukayisirita mu kwaha ukamenya ngo mu kwaha ndinda kuhamwa. Hari umuntu usanga adugije ukuboko wo kwiruka. No, ntibishoboka. Urahamwa, urahasiga. Urumva hariho udustiki bashira mu kwaha dutuma ivyuya umara umunsi wose ivyuya bitanutse. Urumva hariho amasabune akuraho ayo maodeur. Iyi ndimu nayikubwiye niho udafise uburyo. Indimu hari wowe yona yakugura. Doko rero abantu ntibikunda. Umuntu w'isuku bwa mbere bw'aba yikunda. Umuntu atagira isuku ntiyikunda kandi ntakunda nabo babana. Urashobora kuja ahantu kavuga uti none ukumva urafise n'ishishi ryo kuhicara. So tukuno hamota ukuntu hasa ukuntu hamota ibintu bisa ukumva vraiment ariko ahantu heza hatuma
n'ikirere kimera neza utumugubwa neza haba hari umuyaga umeze neza ukumva urafise ahantu uruhukira ugasanga ufise icumba ntigikubugwa nticugurirwa idirisha ntigihungurwa ivumbi sohora imatera ngo yanikire my god imyaka n'imyaka irahe uriko uravyumva ugasa je niyo ninjiye ahantu nukuri kenshi hari naho usanga ndiko ndugurura amarido kandi batambwiye kubera ubona menga hari ijimye ubona menga nta buzima buhari uriko uravyumva ndego rero isuku n'ubuzima umuntu rero acayinjira mu madetaye isuku ku mukenyezi abana yamaze kuvyara abana atagira isuku nibibazo kuko deje umwana nawe nyine utagira mugirira isuku uranaguma yiyonona ifo kugerageza ukagera ukajura kwishura abana bakamuzinukwa ari umwana asa nabi kubera ko umuvyeyi wiwe atabuzima atagira isuku rero ifo ko umumama amenya ngo ndagira isuku kuva ku mutwe gushika ku kirenge kuko hari n'abantu ubona bambara impuzu jiji ariko umubwitane zo munsi turaba usanga ari karamite nukuri isu yarabaye yarabaye shokora ntibatayimese hari kariya ko munsi ugasanga nta nibara iyera ntikigira ibara rero isuku ni hose ucu vyumva cane yuko isuku rishobora gutuma umuntu atubaka none nk'umugabo aratashe asanze umuntu dama mota gutyo asanze ibintu dabo muri saro asanga arakajagara iri mu murere kandi haraho yateza kuba kandi gajije ndakubwira ibyo jewe ntibiva kuvuga ngo ni inzu nini ngo ni inzu ntongo urashobora kwaranja ibintu nukuri muri ako kazu gato ugasanga n'ahantu haryoshe uhashitse ukumva wohicara ukumva ntiwifuza kuhava kubera ikintu cyose kiri mu kibanza cacu urumva hari n'abapanga amasafuriya akaba afisa igishwaburira muracumva icarico pani kijya gitego igitunga niko bacita igishwaburira mu kirundi pani ugasanga arafise y'amasafuriya arafise y'amasahani apangamwo arafise ibintu byose bikombe utuntu twose ugasanga turapanze neza kandi kubera afise akazu gatoyi ugasanga yaramenaje ikibanza biciramo ugasanga yahashitse akarido uriko uravyumva ntuzi ubona ibintu bijagaraye bisigura rero ngo isuku ntibisaba uburyo bwinshi umunyesuku nabike arabikoramo isuku kandi bikagenda neza rero isuku rirakenewe umugabo ukamenya ngo isahani arirako ukamenya aho yicara n'abana na wewe igasuka uvuga ngo ukore isuku abandi bantu isuku uragikorera wewe wenyene na wewe kuko nawe urarikeneye ahubwo ni rihera kuri wewe ntingenda kwereke reka ngusomere mu migani 31 duhere ku murongo wa 21 uyu n'umugore w'isuku umugore aruranye umugore ameze neza sans faute umva ngo ntatinya ko sheregi ikanyisha abo mu rugo rwiwe bisigura ngo abo mu rugo rwiwe arazi umwe wese impuzu yambara arazi izigihe gishushe araraba abana ega hariho n'utwana ubona ukabona no mu gihe cy'imvura turiko turajugumira turi mwibarabara turiko turafyeneza ibisero birarekera kubera mama ntahabari ntaze tumwana ifo ko ndamwambika ababona yuko mukozi byose arabibona mbe urazi ko ajya n'umukozi akora ibyo wamweretse yego kandi arakurabirako udahasuka ufise naho abikora none bikora kubera iki yivuna kubera mugaye igihaze urutonde washizeho arinda kurukurikiza kuko atarukurikije urinjira ukabishira ku rutonde ati ibi none wabibonye kwego utabitunganije uko nako bari acabikora acagira ka habitude nk'izi wawe uzurabe n'umukozi avuye ahantu bari suku ujubona ni yashitse wari kwagira isuku mugabo mwanya muto igihe utamushize kwijisho asubira mu acagira ma habitude yiwanyu no ivyo ni kuraba abagore rero batagira isuku ndacakomeje urumva umva ntatinya sherege no kuvuga mu gihe c'imbeho ntatinya umva zirahari ibintu byose birahari urumva ngo ntatinya ko sheregi ikanyisha abo mu rugo rwiwe kuko abo mu rugo bose
bambaye izikomeye zisa n'agahama. Wavyumvise? Aramenya impuzu, aramenya kuziranja, aramenya igihe cyo kuzambarika abana, ibintu byose biratonze iwe. Urumva? Ngo yijishira ibyo kuryamamwo, yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha. Urumva? Aryama mu mashuka ameze neza. Ego, ishuka ntarimara mw'indwi zibiri. Uriko urabyumva? Ishuka y'indwi zibiri. Urumva? Usanga yarahinduye n'agasura. Ego n'agasura. Uriko urabyumva? Mwe nabo baca bagura izirabura ngira ngo. Uriko urabyumva? Ngo yambara n'impuzu zera. Udutinya umuntu yambara impuzu zera, uzumenye ngo ari isuku. Hariho umudamu dusengana. Hariho umuntu yanyumva ngo uje yenda mwitegereje. Ngo ndabona ko ari isuku. Ngo impuzu nyinshi ziwe zirera. Kandi aba muri site. Ngo impuzu nyiwe nyinshi zirera kandi yamare ari propre. Bisigura ngo bisigura amafaranga. Oya. Bisigura ngo no mu rugo rwe usanga utuntu dupanze. Urumva? Ngo umugabo wiwe numumenyekana mu ikoraniro ry'abashinga ntahe kw'irembo ry'igisagara, yicara hagati mu bakurambere b'igihugu. Urumva? Ngenda kugerejeje. Baca umugani mu Kirundi ngo agashambara karafuba. Urumva icyo bisigura? Iyo wambara neza ntawe ugucisha mu ijisho. Ntawe kwihendako. Iyo woze, iyo washokoje, iyo uhagaze neza, nta muntu agucisha mu ijisho. Mugabo naho ubutunze ariko ukagira umwanda, baravuga ati mbega kiya kintu kivundurutse. Ariko igihe uri propre n'abantu barakwihendako. Urumva ko umugabo afite umugore w'isuku. Afite umugore w'isuku. Ngo bamwicarika hana hamwe n'abakurambere n'abashinga ntaye yicara imbere. Baramuprotokora. Mbega urazi ko hari ahantu ushika bakaraba gusa ingene usa. Ukuntu wambaye. Ego, n'ukuntu washokoje n'ukuntu wisize, bakavuga ati no uyu niyo kwicara inyuma ni mumuzana imbere. Wavyumvise? Bakamushira imbere. Kubera iki? Kubera look yiwe. Kubera look yiwe. Ngo uwo mugore ngo agisha impuzu zera nziza akazigurisha hamwe n'imisipi akayiha uyimudandariza. Urumva n'umugore w'umwete. Arakora. Inkomezi n'icubahiro nivyo myambaro yiwe. Kandi iyo yumviriye ivy'igihe kizoza ari twengera. Urumva? Nta ngorane afise. Très organisé. Nta ma surprise waba. Ega hariho abantu jiji ubatunguye. Ukagenda nko kubaramutsa. Bagira ubwoba. Aca abaza kunama kaka. Mwaba. Banze muve muri saro mwirukange muje koga. Tori iruke ambara. Ubundi ari twengera. Guma yiteguye. Ntabwo byose birapanze. Rero umugore atagira isuku. Kandi ngo arijishe. Arabyijishe, arabyikorera. Abana byo kuvuga ngo umukozi arahari ngo. Oya. Hariho abantu usanga bageretse akaguru ku kandi kuri televiziyo naho aba yicaranye n'umugabo ugasanga ariko arirabira televiziyo. Umukozi ariko arakora hariya mu gikoni ariko arateka. Yabiteka nabi canke yabiteka neza murabijuka. Ariko abadamu. Urumva guhaguruka vrema umuntu akamenya ngo umva agaciro gahabwa n'ingene umeze. Abantu baguha agaciro nkuko akuba wihaye nawe. Ugasanga umuntu nta n'utuvuta yisiga akavuga ngo no umugore nishugwe. Ishugwe. Tegereza kuguma se yangana imbere y'umugabo. Hari uwo cakubwira ati naho nisiga ni hahandi nyene. Ni hahandi. Natse kugenda aragenda. None wisigira umugabo. Urisigira na wewe. Wikunde wewe. Ukunde umubiri wawe. Ukundi wawe. Ujoshi wawe. None uramwisigira nyene. Uravye tuntu akunda. Oya, ibyo ni sawa. Ibyo ni sawa. Sibyo gajiji. Ibyo ni sawa n'ukuri. No kubikora kugira ngo anezerwe. Mbwa nawe no kubikora kugira unezerwe na wewe. Gira ubuzima. Rero isuku ndakugije ukuri n'ubuzima. Uryamye neza urota neza.
uryamye habu nta vyiyumviro bibugira uri mu mashuka misuma. hariho umuntu ahora ambwira ngo je ngo iyo ndi mu hoteli urumva amahoteli meza nyine usanga ibisego byuzuye hari amashuka yera ibintu byose amayisuku ibintu byose birera ngo wumva no guma mu gitanda sindakivemo Right. uraze nk'umuntu aba ameze gutyo akunda ubwo buzima agashikiwe agasanga ni mu mwavu Cyama ashaka kwirarira mu hoteli. isuku rirakenewe Mu bisanzwe ku badamu bariko baradukwirikira nukuri mwabadamu mugira isuku kuko uyu mugabo atashe asanga muri saro hasa neza abana basa neza ivyo kurya mwateguye biraryoshe atuka nawe araryoherwa. yego hinga nkubwira ikindi kintu maze kubona Didi kandi maze kwiyumvira ko kenshi urashaka kubona umugore ugasanga umugore asa neza ni mwiza umugore yambaye neza umugore yashokoje asa karato keza afite agashakoshi keza ariko ugahura n'umugabo wiwe none kweli ujya n'umugabo wujya ayi ariko wumvise wa mugore ngaha wo muri mugani 30 umugabo wiwe yambaye neza ahabwa ikibanza c'imbere kuko umugore wiwe amwambika neza umugore wiwe akurikirana ubuzima bwiwe erega mwabadamu mwe abashinga ntaye twabahawe ngo tubafashe kuko muri nature y'abagabo ubwo amadetaye y'ukwagorora y'ukwambara ni bake bayafise si ibyo bahawe nico gituma umugore ahari kugira mu complete abikurikirane akamenya ati umugabo wanje yambaye ishati igorowe ikirato ciwe kirahanaguye koko nagateka kuri wewe nukuri nagateka kuri wewe jewe ndakubwije ukuri hari aho ndaba umugabo avuga sha nta mugore agira nukuri ntibishoboka ko yosoka gutyo wabibonye ngo vyemere ni gake umuntu yo kwanka kumugirira neza ngo avyanka ni gake mugabo abandi baravuga ngo biramusha yambara ibyo ashaka nawe nta mfata neza nawe nta maso agira mbega ntashaka kwimesera urazi ko hariho n'abavuga gutyo asha aya nukuri nawe ico keba kirenze nyamasuveti ngo we nta maboko afite niyo yimesera cayipfuvya cayonona umugabo ni bake bariko baradukurikirana ni bake bashaka kwimesera ngo babitunganye neza bategeza kumesa isoksi soksi umukozi yoyo nayo imesa mugabo suvetima ni wewe wayimesa nk'umugore kuko utabikurikiranye aravyonona kandi bitukwa wewe nico gituma Imana yabonye ko adakwiye kwigumana ko adakwiye kwibana kuko nta madetaye umuntu akaca yitwa umufasha umufasha ni waje muri detaye Imana yakuremye asha kugira ngo detaye ibyo byose bitunganye neza ubiroranye bavyumve ego bavyumve vraiment twese twumvire wendi zera kubikora ajeje nukubikora nibyo byiza kuko nagateka kuri we niba bamubonye avuga ati umugabo wajije vraiment ni sawa no kurasa neza nuko rero kuba ariko baradukurikirana turi mu kiganiro kivuga ngo isuku ku mukenyezi ahanini ngo rimaze ki mu rugo rero nukuri urumva ko rifise ikintu gikomeye cyane umuntu atagira isuku biba bigoye gira ico bahanuye rero aba bantu bariko baradukurikirana bumvise umuntu atagira isuku umuntu aturuka mu nzu ntamenya ngo ibintu byo mu nzu bimeze gute ntazi ngo amasahani ngo amasafuriya barayoza barayasukura canke bagira iki ishuka ni hahandi ku ukwezi bazohindura naho nyene hari aba mama bavuga bati umukozi araza gukora muri chambre icumba c'umugabo n'umugore kikakugwa n'umukozi ico kintu nikibaho urumva reka mvuge gatoyi kuri ico hari nk'abantu usanga bagwaye umugongo vraiment ntabishoboye ariko nawe bikurikirana urabe ko babigize uko ushaka
oya ahubwo yego ivyo ndavyumva ariko menya ko ishuka icafuye uvuga uti urampindurira ishuka oya ivyo niwe utanga itegeko ntuvuge ngo arabibona ko ishuka yacafuye ngo ndamuhemba oya itegeko ni wewe kandi n'ivyo bintu vyo kuja guteka vyo kuja gutunganya hose si ngombwa ngo uvyikorere ariko ijisho ryawe ngo kamukurikirana ijisho ryawe ribikurikirana ijisho ryawe ribirabe ikitameze neza kubera iki hasa gutya kubera iki ikintu kimeze gutya kigire ari ico ushobora gukora wewe gikore ubereke ko bishoboka sivyo ijisho ryawe rizunguruke hose usurvey urabe ko ibintu vyakozwe neza ego aho kantu ko gusurveya rero hariho abatabikora ni kosa umukozi n'umukozi kandi urumva umukozi arabifata ibisanzwe nuko rero urumva ati isuku rirakenewe muri byinshi isuku rirakenewe aho twicara isuku rirakenewe aho dukorera isuku rirakenewe mu byo dufungura mu bana aho turyama n'ukuri kandi wavuze uti isuku n'ubuzima iyo ufise isuku akayaga kararengana kandi agashambara karahisha iyo wambaye neza abantu ntibagucisha mu ijisho rero kuri aba bantu bariko baradukurikirana numva ari umwanya mwiza wo kubahanura icyanyuma nubwira umugore ngo uri umuzezanzu umuzezwanzu no kuvuga yuko detaye y'inzu yawe yose ni wewe wijejwe sivyo ni wewe wijejwe kandi iyo oyi nutayitunganya neza uzobibazwa kuko twese dufise mission nk'umumama urafise mission umugore mu rugo urafise mission rero ifo kuyikora neza kugira ngo ahuri naho abantu mu bana bari babeho baguwe neza ego nivyo numva no hanura umugore ego nuko je nibaza ko ari ivyo nyene ko bariko baradukwirikirana bavyumvise ko bakeneye kugira isuku umukenyezi w'isuku aba anezereza umugabo ukabona umugore yiriwe atanagiye no muri dushe yiriwe kandi aranaraye yirirwa ariruka ngo ivyo yabize hedobwe mu gitanda birashoboka nibikunda ca mu mazi woge oya nta muntu yokwirirwa atoze ngo araratoze barahari yego barahari hari n'abirirwa batoze ugasanga babasanze ku bagabo babo bavuye ku kazi nukuri nimba bahari nabo twizere yuko bazofashwa yega n'abagabo bacagira complexe kwerekana abagore babo yego agira complexe ko bati uyu mugabo kumbe wa mugore we ni gutya iwe ni nuko nyene hasuku na ya mafyeri yiwe yega hari abantu ubona ukavuga uti none ya mafyeri burya atahajya nyene urumva rero n'igitutsi kandi biranasambuza rega yego cyane yego je ndazi ko hari yego baragenda nyene akakubwira ati ndaza gutaha bwije amatara yazi byinshi kanjyama ntabona haha bibaza biragoye ariko nyene ibi biganiro birahari kugira ngo bifashe abantu muri binabiriye oya no kure abagore nibakanguke benye ngo birakuraba urumuzezwanzu isuku cane isuku ego mukora isuku mw'abapfasoni mukora isuku ku mubiri yanyu mukora isuku aho mubaye niho munezera abo mubana nabo kandi namwe mukagira ubuzima bwiza ego reka rero ndagushimire mama Hawo urakoze Gigi Imana iguhezagire hanuro nziza uduhaye ingene dukeneye kwifata uko isuku ari igikimazi kandi ari n'ubuzima nono ubwo n'ubuzima ego kuba dukirikiranye nabo kuri nizere yuko bagiye gufashwa cyane isuku ku mukenyezi cyane ku mukenyezi ku mukenyezi afise isuku n'abana bamurabirako ego abantu bose bakagubwa neza kuko hajya uravye ubuzima bukomeye kuri nosi ubuzima ahanini ibintu byinshi biraba abakenyezi ego nuko reka rero ndagushimire nshimire n'abadukurikiranye nshimire na Thierry aba akora uko bishoboka kose kugira ama image ashikira abakunzi bacu ameze neza asa neza ntacadakora no kuri Imana muhezagire nuko rero reka turangize hama udusengere dushima Imana bwa kino kiganiro kandi turazi ko kizokora Haleluya sawa Mana yacu ntiturambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe turagushimira ko wabanye natwe muri kino kiganiro
kandi turizera mwami Imana ko kizofasha benshi. Bamwe bose twavuze muri ibi bintu byose twaganiriye, mu wese agende yiraba hinduke kugira ngo abere umugisha abo babana. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen.